Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro byatunganijwe n'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, byitabwe n'abatari bake baba abarundi canke abaje kwifadikanya nabo. Iruhande yo gusangira ibinyobwa n'ibiribwa byamye biranga Uburundi aho hambere, ivyo birori vyaremeshejwe kandi no gwaruka mu mbyino hamwe n'intambo by'akaranga k'u Burundi. Umwe muri urwo gwaruka avuga ko yashimishijwe no kubona ubumwe no gufatana mu nda byamye biranga basokuru bitigera bizimangana mu Barundi, ngo ni kubera aho umuntu aherereye kandi ko abafatanye mu nda atakibananira. Icyo nabonye nuko nabonye abarundi bagifise ubumwe naho bari mu buhungiro, ariko bwa bumwe bw'abarundi baracabugende. Uyu muganuro washoboye guhuza abatari bake bavuye hirya no hino mu ntara zitandukanye. Nka jewe ikintu nakuyemwo nuko nabonye naho twari twarihevye muri ibi bihe turimwo, yuko gusubira hamwe, gusubira mu gihugu cacu bishoboka iyo umuntu amaze guhura n'uwo bataherukana bahujwe n'ikintu kimwe, ni ukuvuga yuko byose bishoboka. Eka no mu bahumure b'inararibonye niko kuko. Muganga Alphonse Rugambarara nawe nyene amenyesha ko bihimbaye kubona akaranga k'u Burundi karashinze imizi mu mitima y'ugwaruka. Icyo novuga ko twungutse nuko abakiri bato bateguye ibi twabonye bamaze gutahura neza ko akaranga ari ikintu gikomeye rwose, ko batoshobora kwikura Uburundi buri mu mutima wabo, kandi ko bakwiye kuguma bibuka igihugu cyabo bakabicisha rero mu mico kama. Mwabonye ingene batamba neza, ingene bavuza ingoma neza, ingene biyereka neza, eka intambo zose tuzi mu Burundi, muyebe abakobwa nabo nyene batweretse ibyo bazi, ubona yuko abana bagifise Uburundi mu mutima wabo. Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro bikaba byabereye mu nyubako z'ikigo Maison Shalom i Kigali mu Rwanda kuri uyu w'Imana uheze. Bikaba byatangujwe n'umurisho w'ingoma igihe cy'isaha 5:30 z'umutaga.